Ibintu ntago vyoroshe biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi birateye ubwoba. Inama ikomeye cane yo mu bicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD, inama yitabiriwe n'ibihangange vyinshi cane vy'abajenerali ndetse n'abandi barwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD. Inama yabereye i Gitega ni mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Ibintu bikomeye cane vyabereye muri iyi nama birateye ubwoba. Perezida Ndayishimiye ari mu mazi abira mu gihe bamwe mu bo bafatanije kurwana urugamba rwa CNDD-FDD bamwagiriza ibintu vyinshi cane harimwo no kwica igihugu. Muri kano kanya turaza kubabwira ku vy'inama yabereye i Gitega ndetse n'ivyayivugiwemwo, aho bamwe bariko bararaba ukugene imyaka igira 6 iheze Perezida Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi, bakaraba ivyo yoba yaremereye abarundi yuko yoba yarabikoze, aho vyoba bigeze muri kino gihe. Muri kano kanya turaza kubabwira amakuru yihutirwa cane ariko aravugwa kuri Perezida Ndayishimiye. Ndayishimiye azongerwa ikindi kiringo mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 mu gihe Perezida Ndayishimiye yagishika ku butegetsi ibintu byose vyaciye biyangara. Muri kano kanya rero turaza kugaruka kuri iyo nama ikomeye cane yabereye i Gitega, aho iyo nama yavuze no kuri ya mbona kazoza ya Perezida Ndayishimiye, ariko nanone bamwe mu bicocoro vy'umugambwe bavuga yuko Ndayishimiye yavuze imbona kazoza yo mu mwaka wa 2040 canke nimba hari mu mwaka wa 2004, kuko babona ivyo yagiye aremerera abarundi bitagezwe ko ahubwo vyaciye vyunyuka. Umengo imbona kazoza iriko iraja muri 2004, aho hari ibibazo bikomeye cane vy'inkoramutima aba bategetsi bagiye baradoma urutoki. Ibihangange vya CNDD-FDD bikaba nyine vyakoze iyo nama kugira ngo barabire hamwe ukugene batunganya igihugu. Inama yabereyemwo ibintu vyinshi harimwo no kubaza Perezida Ndayishimiye ndetse no kurabira hamwe muri rusangi ivyoba vyarakoze kuvyo yari yemereye abarundi. Muri kano kanya turaza kubabwira ivy'ivyo bihangange vyitabiriye inama ndetse n'ivyayivugiwemwo bikomeye cane co bikoze. Bamwe n'abandi babona yuko ibintu vyayangaye, Perezida Ndayishimiye arasumbirijwe. Muri kano kanya turaza kugaruka kuri vyinshi cane biriko biravugwa cane nka mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 17 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ndasubiye kubaramutsa ndetse no kubaha kaze mwe mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro twama twacambukishije kuri ino shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV, bageza ko amakuru abatandukanye aba ariko aravugwa irya nino mu bisata bitandukanye. N'amakuru aba ariko aravugwa cane mu birabana n'umutekano, amakuru aba ariko aravugwa mu birabana na politike, birabana n'agateka kazina muntu ndetse n'ibindi byose baba mwaranyegejwe biriko biragarukwa ko cane. Tudatevye reka tugaruke ku birabana n'inama nyine yaraye ibereye i Gitega. Inama yitabiriwe n'ibihangange bikomeye cane harimwo abajenerali, bamwe mu bahoze bagwana muri CNDD-FDD, abandi nyine bari mu mabanga akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira avuga yuko iyi nama yari yitabiriwe na Perezida Ndayishimiye, itabirwa na bamwe mu bajenerali harimwo Generali Prime Niyongabo, Generali Silas Ntigurirwa, Generali Leonidas Ndaruzaniye utwara iperereza ry'u Burundi, Reverien Ndikuriye umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, ndetse na bamwe mu bagize inama nkuru y'inararibonye Gervas Ndirakobuca, umukuru w'inama nkenguzamateka Giras Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka ndetse n'abandi bubahwa bakomeye cane. Aho iyi nama nyine ari rukokoma ikomeye cane, aho bariko bariga ukugene amatora agomba gutunganywa yo mwaka wa 2027, amatora aho CNDD-FDD iriko iritegurira gutanga umukandida wayo mu matora y'umwaka wa 2027, aho benshi bariko
bariga niba Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gusubira guhabwa amahirwe yo gusubira kwitoza ngo abe umukuru w'igihugu canke nimba systeme yatanga uyundi mukandida wa CNDD-FDD kugira ngo abe ari we witoza nyine abandanirizaho neva yarageze aho bagarutse ku biriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi ku bijanye n'ibibazo vy'inkoramutima harimwo ikibazo c'ubutunzi harimwo ibibazo by'umutekano ndetse n'ibindi bibazo bihambaye cane babiriko biragenda birigwa ko aho hari umwe mu bihangange yabajije ikibazo gikomeye cane ngo imbonakazoza ya Perezida Evariste Ndayishimiye yoba ari iya 2040 canke yoba ari iya 2004 aho nyine uyo mutegetsi akomeye cane yavuga yuko ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu vyaciye vyunyuka abandi nabati co bikoze yaragerageje kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatwaye mu gihe cibi ni mu gihe Uburundi bwari buvuye mu gisa nk'intambara yari yatejwe n'umuhisi Pierre Nkurunziza ubwo yashaka kwihagira ikiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro igihe carangiye Uburundi busa nkaho bucitsemwo kabiri aho bamwe mu barundi benshi bamotse bagahunga bagata igihugu abandi bagapfungwa ubwo nyine igihugu vyari bisa nkaho gitanguye gushasha ibintu vyaciye biyangara aho amakungu yaciye afatira ibihano bikomeye cane vy'ubutunzi igihugu ngakaba ariyo mpamvu rero Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarananijwe cane mu gihe nyine yarongoye igihugu bintu bitameze neza ariko abandi nabo babona yuko nubwo vyari biruko ku bwa Perezida Pierre Nkurunziza igihe nyine yatwaye ikindi kiringo ca gatatu kitari gikurikije amategeko ndetse n'ibwirizwa shingiro ibintu bitaciye biyangara nk'uko vyayangaye ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye aho bamwe bavuze yuko yagize inzitizi zikomeye cane vyavugiye muri iyi nama ni ibintu byinshi cane nyine tugira ngo tugende turagaruka ko co bikoze muri iyi nama herekanywe intege zisa nk'ari nkeya za Perezida Evariste Ndayishimiye aho bamwe mu bategetsi bariko baribaza nimba yakongerwa ikiringo canke nimba yahabwa ayandi mabanga maze bagaha igihugu uyundi mukuru w'igihugu dore ko Ndayishimiye yamye avuza yuko yagerageje no gutanga imihoho ariko bikanka ko atashakaga uburongozi bwo ku gasongero bwo kurongora igihugu avuga yuko yahenzuwe nyine ko atari gukora ayo mabanga kuko ari amabanga ahambaye cane nicyo gituma muza mwumva Perezida Evariste Ndayishimiye azaravuga ngo kurongora Uburundi biragoye cane no kurongora abarundi biragoye cane kuko abarundi ari indyarya aho Ndayishimiye avuga yuko nyine yahenzwe muri kano kanya reka tugende tugaruka kuri byinshi cane vyagiye biravugirwa muri iyo nama y'ibihangange byo muri CNDD-FDD ndetse nararibonye mu mugambwe CNDD-FDD aho bariko bararabira hamwe ivyaranguwe mu kiringo c'imyaka ishika 5 irengaho gatoya Perezida Evariste Ndayishimiye amaze arongoye igihugu c'u Burundi kuri ubu ngubu igihugu c'u Burundi kikaba kivugwa mu bihugu vya nyuma bikennye ku isi nga mu gihugu c'u Burundi ibintu vyarayangaye ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuva yafata ubutegetsi canke yahabwa kurongora igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020 kuko nyine amasoko yacu abivuga. Vyifashe gute ku nama yabereye igitega ibihangange vya CNDD-FDD inama yaritabiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba ni bwinshi kuba mwegereye kuko ivyavugiwe muri iyi nama birerekana intumbero bamwe mu bihangange ndetse na systeme ya CNDD-FDD yoba ifise mu gihe hiyimirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Imbonakazoza ya Perezida Evariste Ndayishimiye ngo yoba ari iya 2040 canke ni iya 2004. Igihe ashika ku butegetsi yabwiye abarundi yuko igihugu muri 2040 kizoba gifise isura nk'iy'Ubushinwa ariko imyaka ngibaye 6 ibintu
bimeze nk'uko yabisanze, ibindi navyo nyine vyarasubiye inyuma ku rugero ruteye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye akunda kuvuga yuko hari abamutobera badatuma arangura amabanga yiwe neza, ariko nanone abandi bakabona yuko umukuru w'igihugu aba afise ububasha buhagije bwo kuba yabona abatariko barigenza neza maze akabakura akabasimbuza abandi. Nyamara Perezida Evariste Ndayishimiye akunda kugaruka avuga yuko abo yasanze ataho azabakura ngo abashire, ahubwo azorindira bagatembagarana. Ivyo bamwe bariko baribaza nimba koko yoba agiye gutembagarana nabo bose, avuga yuko bananiza ingingo ziwe. Vyavugiye muri iyi nama ni ibintu bihambaye, aho umwe mu bategetsi yabajije ati yashitse hari abana biga bicaye hasi, n'ubu baraciga bicaye hasi, none aho siho twari muri 2004, aho iyo mutegetsi nyine yagereranije imbonakazoza ya 2040 ivugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko akabona wo umengo imbonakazoza ya 2004 kuko abona nta kiriko kirakorwa gikomeye cyerekana yuko koko iyo mbonakazoza izashikwako. Ikindi cyavuzwe muri iyi nama ati yasanze turima turonka ifumbire ku gihe, none ubu urarima ifumbire ukabura n'uduhera bikajana, ibi ngo ntivyari bwigere bibaho. Aya ni amateka Neva yisangije muri kino gihe, aho bamwe n'abandi babona yuko ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu bitigeze bigenda neza na gatoya, ahubwo vyaciye biyangara birunyuka n'ivyahuha birahuhuka. Uti yasanze Burundi ihingura ibinyobwa bigakwiragizwa mu gihugu cose, ariko haciye akanya isase ibinyobwa bigaca umuzi w'ibuye. N'ibi ngo ni irya mbere bibaye mu Burundi. Imbonakazoza ya Perezida Evariste Ndayishimiye yarateye amakenga nimba yakongerwa ikindi kiringo. Ivyo yokora ni ibiki? Vyoba vyaramunaniye kubera iki? Niki coba cyarananize ingingo ziwe? Aho bamwe n'abandi babona yuko Ndayishimiye yatanga imihoho ndetse n'insiguro yatumye igihugu gisubira inyuma ku murindi uteye ubwoba ukuraha. Ati yasanze ibitoro vyo mu bwoko bwose ari nywa nawe vyamukubise ijisho bica birakomangana. Niki ngo nticari bwigere kibaho mu Burundi no mu gihe c'intambara, nta bitoro vyigeze bikena nk'uko biri uyu munsi. Aho bamwe mu bagize iyo nama yarayibereye Igitega babajije nyine ku bijanye n'ibitoro vyabuze, Ndayishimiye abura ico yishura, aho yavuze yuko nyine nabo bari bahari ko uko vyagiye bigenda nabo bagiye barabibona. Ubwo bamubajije ukugene vyagenze mu gihe yari yavuze yuko igitoro acifatiye mu minwe, ariko nanone umukuru w'igihugu akavuga yuko kurongora igihugu ari amabanga akomeye cane bamushize, koko ari ibintu bikomeye cane yagiye ahura n'inzitizi zikomeye. Ikindi cyavugiwe muri iyi nama y'ibihangange muri systeme ya CNDD-FDD, ati yasanze iritiro imwe ikiro kimwe murantunga cy'inyama kigurwa 10,000 vy'amarundi, haciye akanya gato kija ku 30 vy'amarundi. Inzu nayo yahora ku 180 vy'amarundi ija ku 150 vy'amarundi. Nukuri Sebarundi koko turamwiginye. Ibintu biriko biraba ntago byigeze bibaho ku rugero ruhambaye nk'uru nguru turiko turabona. Abandi bati yasanze isukari ari rya nawe. Umuryango munini warashobora kugura ibiro 50 vy'isukari ukabika mu nzu, yamara Mutama yabaye gushika isukari ngofye. Ni ikizigenza koko. Ibintu yagiye arigaragazamwo ni ibintu vyagiye bitera ubwoba bamwe n'abandi. Aho muri iyo nama bamubajije uko vyoba vyaragenze, Perezida Evariste Ndayishimiye nyine nawe avuga yuko yobuze abamufasha, kuko abamufasha bose bagiye baramuryarya nk'uko nyine Ndayishimiye yabivuze muri iyo nama y'ibihangange. Nukuri turavye umurindi ibintu biriko guhera mu gisata c'indero, amagara y'abantu, umutekano, aho
umutekano w'u Burundi uriko uragerwa amajanja bivanye n'uko igihugu kuri ubu ngubu nta basirikare gifise, bamwe barataye baromoka bivanye n'intambara bashowemo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bariko baraja gukora ibiyede hanze y'igihugu, agashahara karamanutse cane, ibintu vyaciye biyangara, ubutunzi bwaciye bukomwa mu nkokora bikomeye cane, politike igeze ahatemba, imigenderanire n'ayandi makungu nta cakozwe kigaragara kituma Burundi buva aho buri, turiko turaja muri 2024 n'imbere yaho, kuko biboneka yuko ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye ibintu vyayangaye cane, ibintu biriko biraba ari ibintu biteye ubwoba. None dufate ko muri CNDD-FDD ico bita imbonakazoza ari ugusubira inyuma, ico ni ikindi kibazo cabajijwe n'umujenerali akomeye cane, aho nyine bariko barareba ukugene igihugu cifashe ndetse n'ukugene bogitunganya, n'ukugena amatora mu mwaka wa 2027 agomba kugenda, aho bariko barabazanya nimba koko abategetsi bariho muri kino gihe bashobora kubandanya gutwara igihugu canke nimba bashobora gusimbuzwa abandi, aho babajije Perezida Ndayishimiye nimba yoba ananiwe bakaba bamusubiriza uyundi, maze umugambwe CNDD-FDD ugatanga uyundi ashobora kurongora igihugu. Ndayishimiye ubwo yabuze ico yishura, amasoko yacu muri iyo nama avuga yuko Ndayishimiye yasaye n'ujumarariwe, kuko nyine yabajijwe ibibazo bikomeye cane, kandi nawe akavuga yuko ivyo yishura bigoye cane, kuko nabo nyine vyagiye biraba bahari. Iyo nama yabandanije ivuga ku bindi bibazo bikomeye cane, harimwo intambara ziriko zirabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bagira inama u Burundi kuba bwajabuka muri iyo ntambara, kandi bagasubira no gukora utwigoro dukomeye cane kugira ngo imipaka igihugu c'u Burundi ndetse n'u Rwanda ifungurwe, ndetse n'imigenderanire isubize hamwe. Ariko nanone iyo nama ikaba itaheze, ivyo bihanganye bikaba byafuditse iyindi ngingo ikomeye cane ko izosubirwamwo nyine bidatinze, maze bakarabira hamwe icokorwa mu maguru masha, maze amatora mu mwaka wa 2027 akazoshika hari ico baganiriyeko, kandi hari ico kimaze kugerwako. Kuri ivyo byose mu kandi kanya turaza kubabwira ibindi bikomeye cane biriko biravugwa irya nino. Tubibutse yuko nyine iyo nama itaheze, kuko izobandanya, tuzababwira bishasha ubwo amasoko yacu nyine azaba ahejeje kuronka amakuru akwiye kubirabana n'ingene CNDD-FDD ndetse na systeme iriko irategura cane cane ku nteguro zo mu matora y'umwaka wa 2027, amatora bazatoramwo umukuru w'igihugu c'u Burundi. Yoba ari neva canke hazatangwa yundi mukandida, tuzabibabwira mu yandi makuru turiko turabategurira. Bibe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije.